Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro aho twigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya. Muri kano kanya nkaba ndi kumwe n'umutumire mbere yuko dutangira iyo Bibiliya. Murakoze, nitwa Nduwimana Claudiane, nkaba ndi umukenyezi mfise umugabo umwe n'abana 7. Murakoze, naje muriko muravugana kazina nitwa Bizomenya Yesu Elias. Ino ndwi tuzokwigira hamwe iciba ca 11, iciba kitubwira kugamburukira Kristo ku rugero rwo hejuru. Imbere yuko tubandanya reka nsabe Claudiana kugira ngo adufashe n'isengesho. Dusenga Imana. Amen. Turagushimira Imana yacu ko twemere ko twiga iki cigwa nuhabwe icubahiro. Amen. Mukore n'utuyobore muhezagire abagiye kumva iki cigwa, maze twese dushishikare gusobanukirwa ivyanditswe vyawe vyera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Nkomeje kwibabwira ino ndwi icigwa ni ca 11 kitubwira kugamburukira Kristo ku rugero rwo hejuru. Hari amasomo tuzorabira hamwe, isomo ryo mu Banyefeso 6 uhereye ku murongo wa 9, Mariko 10 uhereye ku murongo wa 13 kugera 16, Abikorosayi 3 umurongo wa 21, icambere ca Petero 2 umurongo wa 18 kugera 25, hamwe n'icya kabiri c'Abikorino 5 umurongo w'10. Nibagiwe Abikorosayi 3:4 kugera 25. Hari isomo tuzoguma tugarukako cyane, reka nsabe Claudiana kugira ngo aridusomere. Isomo tuzobandanya twishimikiza muri iyi ndwi ni isomo riri mu Banyefeso igice ca 6 umurongo w'9. Yego. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Namwe bashebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mu ijuru, kandi ntarobanura abantu ku butoni. Amen. Urakoze cyane. Uriko uraraba iri somo itubwira iby'abashebuja hamwe n'abakozi babo. Muri kino cigwa c'intangamarara batubwira mu mwaka wa 2018. Aha hari igicapo co mu buryo bw'ubugenegene cabaye muri Washington DC. Iki gicapo catumye abantu benshi bakabura ubwenge bwabo. Yari incamake ya Bibiliya yo kwigisha ingingo nyamukuru zo kwizera, ariko yariyamiriza ingene abagurano basabwa kubaho. Ugasanga bariko berekana ko ubushizi bw'amanga canke umwidegemvyo w'abagurano bari bawuhaye agaciro gake. Bamaze kubikora uko, baciye basanga ivy'190 vyo mw'isezerano rya kera bivuyeho. Bafashe iyo mirongo ishimikira umwidegemvyo w'abagurano barayikura, baca basanga ivy'190 mw'isezerano rya kera babikuyemo, hamwe n'ivy'150 mw'isezerano rishasha. Mu majambo make, mu bice 1089 bigize Bibiliya hasigayemo gusa ibice 232. Ariko kandi hari iyindi mirongo isa igomba gushigikira amabi akorerwa abagurano, cyane cyane ukuyemwo myinshi mu yivuga inkuru z'ubutumwa bwiza muri Bibiliya. Bayigumijemo ni nk'iyo murongo dusanga mu Banyefeso 5:6, aho bagira bati bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashe muhinda agashitsi, mutagira ubupfunya mu mitima yanyu. Urumva ni ryari somo rihamagarira abagurano kubaha bashebuja, bari kumijemo kubera ryakandamiza abagurano. Muri ino ndwi rero hari igisomwa
igisoma tuzokwishimikiza cyane tuzonavuga ko cyane nibaza ko wogira ico kitubwira kandi nawe ukagira icyo tubwiye kuri ano majambo. murakoze cyane. Yego. Igisomo tuzoguma tugaruka ko muri iyi ndwi ni mu Banyefeso igice cya 6 turahera ku murongo wa 1 gushitse 5. Yego. Bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo arivyo bigororotse. Wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Umurongo wa 4, namwe base ntimukaratse abana banyu ariko mubarere mubahanura uko umwami wacu agomba. Bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashe muhinda agashitsi mutagira ubupfunya mu mutima wanyu. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amina. Aha rero tuza kubona yuko aha ni mu rugo. Ni mu rugo rw'abakristo, ni mu rugo rw'abantu bemera Imana. Tuhabona imigwi itatu. Turabona abavyeyi, turabona abana, turabona n'abagurano canke abakozi. Abo bose rero bagomba kugambukiranira muri Kristo nk'urugendo urugero rwiza rubereye abatahajuru. Abavyeyi barafise ivyo basabwa, abana barafise ivyo basabwa, n'abakozi n'abagurano barafise ivyo basabwa. Nkatwe rero abantu tugize ingo Kristo, umuntu wese agomba muri iyi ndu tuzobona mbega umuvyeyi afise inshingano yahe, mbega abana babwirwa kugira inshingano yahe mu kubaha mu kugambukiranira muri Kristo, mbega abakozi canke abagurano nabo bafise inshingano yahe. Murakoze cyane. Tuhamagara rero abantu bariko baradukurikirana gukurikira ivyigwa vy'ino ndwi yose, murumva ko ari ivyigwa vy'inkora mutima, kandi tubasabe banagire suivre like banaha abandi bantu kuko ubu n'ubutumwa bukomeye bubafasha na cyane cyane mu kwizera. Reka tubashimire kuba badukurikiranye, ariko kandi nongere ndabasabe mudufashe mu isengesho ryo kurangiza. Dusenge Imana. Amen. Muhabwe icubahiro kandi Imana yacu kuri iki cigwa duhejeje kumva. Turakwinginze ngo twebwe turiko turaciga gishishikaye kudukomeza mu kwizera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwokongera mukibwira abantu kurangiza. Murakoze. Nitwa Madame Nduwimana Claudiane. Mwari kumwe kandi na Bizomina Yesu Elias. Imana ibahezagire. Amen.